Muy buenas noches, ministros, ijoro ryiza compañeros, abakozi b'imana en el reino de bagenzi Jesucristo, mu bwami en la bwa iglesia yesu del kirisito Señor ishengero ry'umwami yesu Es kirisito una bendición grande ni para umugisha mí ukomeye estar cyane con kuri ustedes en jewe esta kuba turi kumwe ocasión namwe muri uyu mwanya para compartir con kugira ngo ustedes unos dusangire momentos namwe de compañerismo umwanya alrededor w'ikiyago ku de la bijanye palabra de Dios n'ijambo y su ry'imana programa n'integuro yayo correspondiente a ihwanye este tiempo final. na kino gihe cy'iherezo Para lo cual ku bw'ivyo vamos a leer Apocalipsis dusome mu capítulo vyahishuriwe 11, igice cya versos 11 1 umurongo wa mbere Entonces ukabandanya se me fue dada una caña ahavuga semejante a hati, una vara de medir. Y se me bampa dijo, irenga levántate rimeze y nk'inkoni mira el templo bati va de hasi Dios ugere y urusengero el rw'imana altar, n'igicaniro y a los que adoran n'abarusengeramo en él. Pero el patio que está Inta- fuera del templo, intangaro déjalo y'urusengero aparte, uyireke y no lo midas, ntuyigere porque ha sido kuko entregado a los yahawe gentiles, y abanyamahanga ellos hollarán kandi la ciudad n'igisagara cyera santa 40 bazogisira y 2 ibanga meses. amezi Y 42 daré a mis kandi dos testigos abanshingira que intahe profeticen babiri por nzobavugisha 1260 bazovugishwa iminsi días 1260 vestidos bambaye amagunira Estos testigos son abo los dos nibo olivos, biti vy'imyelayo los dos bibiri candeleros n'ibitereko que kw'amatara están en bibiri pie bihagaze delante del Dios imbere de la tierra. ya nyenisi Si alguno quiere kandi hacerles iyo daño, umuntu agombye kubagirira nabi sale fuego de la boca de ellos umuriro y devora a sus ubava mu enemigos. kanwa ugaturira Ese umuntu abansi quiere babo hacerles- kandi umuntu Vamos a leerlo de nuevo. reka tuhasome Verso bundi 5. bushasha ku murongo wa 5 Verso 4 dice, ku murongo wa 4 haravuga hati ukabandanya abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibitereko kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo kandi umuntu ntiyagomba kubagirira nabi uko niko akwiye kwicwa abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cose uko bagomvye kandi ntibaheza gushinga intahe igikoko kizoduga kivuye ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibice imivyimba yabo izogangarara mw'ibarabara ryo mu gisagara kinini cyo mu buryo bw'impwemu citwa sodomu na egiputa kandi niho umwami wabo yabambwe kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazoraba imivyimba yabo iminsi 3 n'igihimba ntibazokunda ko iyo mivyimba ihambwa abari mu isi bazonezerwa bazobitamba ku muvyimba barungikiranire amashimwe kuko abo bavugishwa n'Imana batoneka abari mu isi iyo minsi 3 n'igihimba ishize imwe mu z'ubugingo zivuye ku Mana zibinjiramwo baravyuka barahagarara ubwoba bwinshi butera ababaraba bumva ijwi rirenga rivuye mu ijuru ribabarira riti nimuduge muze ino baduga mu gicu baja mu ijuru abansi babo barorera uwo mwanya isi iratigita ikigira cumi ca gisagara dukosore uwo mwanya isi iratigita ikigira cumi ca gisagara kirasenyuka uko gutigita kwica abantu ibihumbi ndwi abarokotse baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyenijuru ibara rya kabiri riraheze irya gatatu rigira rize Imana yohezagira ubugingo bwacu buhezagira ijambo ryayo ikatwemerera kurisobanukirwa icigwa cacu ibanga ry'imyera ibiri yama ihagaze imbere ya nyenisi mushobora gufata ivyicaro vyanyu aha mu vyahishuriwe turabona ibanga ry'imyera ibiri ibanga ubukozi bwa Mose na Eliya aribyo byashushanijwe hariya mu myelayo ibiri ndetse n'amashami abiri y'imyelayo
ariyo rimwe riba riri ku ruhande irindi rikaba riri mu ruhande rw'igitereko kw'amatara cyabonywe n'umuvugishwa n'Imana Zakariya mu gice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14 aho umumarayika w'umwami yeretse umuvugishwa Zakariya imwereka integuro yose iyo Imana yari kuzokora mu gihe cya Zakariya. Abasigwa babiri imyera y'ibiri ya kiriya gihe yari umwami Zerubabeli n'umuherezi Yosuwa, ari bari ishusho n'ingero y'imyera y'ibiri izo bihari muri kino gihe cy'iherezo kuri uno mubumbe w'isi, kandi ariyo izojana ubutumwa bw'Imana ibujana kwihanga ry'Abaheburayo. Kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu Reverend Branham igihe avuga ku bukozi bw'imyera y'ibiri, bukozi bwa Mose na Eliya, kandi avuga no kuri Isirayeli bakira ijambo ry'Imana. Aratubwira mu gitabo cy'ibihe by'ishengero ku rupapuro rwa 30 aravuga ati mbega ubutumwa bwiza buzogaruka ryari mu Bayahudi n'igihe hazoba harangiye ikiringo cy'abanyamahanga. Ubutumwa bwiza buriteguye gusubira mu Bayahudi. Nyamara yashoboye kubabwira ikintu kigiye kubaho uyu munsi, muri iyi minsi. Icyo kintu gikomeye cyane kigiye kuba kizoshika no mu Byahishuriwe igice cya 11. Ibyo byabona bibiri, bavugishwa babiri, Mose hamwe na Eliya, bariko barazana ubutumwa bundi bushasha ku Bayahudi. Turiteguye, byose biri mu rutonde. Nkuko Abayahudi bazanye ubutumwa bwiza ku banyamahanga, uko niko abanyamahanga nabo bazobushira, uko niko abanyamahanga nabo bazobugarukana ku Bayahudi. Nuko gutyo izamugwa rihereko ribe. Rero biciye mu myera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, abasigwa babiri, ubutumwa bwiza buzosubira ku ihanga ry'Abaheburayo. Kubw'ivyo ubukozi bwa Mose hamwe na Eliya buzoba bwa mbere na mbere buri hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, hagati mu banyamahanga, vyongeye hagati mu isi y'abanyamahanga ndetse no hagati mu bihugu by'abanyamahanga, kugira ngo gutyo usubire ku ihanga ry'Abaheburayo bikozwe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ihamagare ndetse inegeranye abo Baheburayo aribo bavugishijwe hano 144 by'Abaheburayo 12,000 bya buri muryango, kandi babatizwe na Mpwemu Yera. Nuko rero ntihashobora kuba ikintu na kimwe kuri Isirayeli kugira ngo gutyo bahamagagwe uwo mugwi w'144 by'Abaheburayo bidakozwe n'ubukozi bw'imyera y'ibiri, abasigwa babiri bama bari imbere yo kugaragara kw'Imana. Ubu rero kuba igitereko kw'amatara gishushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo cyo kimwe nk'ihanga ry'Abaheburayo. Ihanga ry'Abaheburayo ni ishengero ry'Imana ryo mu isezerano rya kera, kandi ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ni ishengero ryo mu isezerano rishasha. Rero turabona yuko abo nabakuwe basohowe muri Egiputa mw'ihanga ry'Abaheburayo, abasohowe mu isi yo muri Egiputa mu buryo bwo mu mpemu n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero hagati y'abazera bo ba Kristo hazoba hari ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyera y'ibiri. Nuko mu nyuma ubwo bukozi buzoba hagati mw'ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero bizoba nk'uko biri mu buvugishwa hagati mw'ihanga ry'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko mu nyuma hagati mw'ihanga ry'Abaheburayo, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryatangujwe n'Abaheburayo ku munsi wa Pantegoti. Nuko mu nyuma muri kino gihe cy'iherezo rizorangizwa, Kristo azorangiza ishengero ryiwe. Abeshi bagizwe n'ihanga ry'Abaheburayo aribo nkumbure, nubwo nabo bataba bazi ko ari Abaheburayo. Amerika Latine na Karayibe huzuye abakomoka mu Baheburayo, aribo bavuye muri Espanye no muri Portugale, kandi baragize ngaho abana babo, abuzukuru babo n'abandi, kandi nuko gutyo bagwira muri Amerika Latine ndetse na Karayibe.
nuko rero birashoboka yuko nka 50%, 75% cyangwa 90% cyangwa 95% cyangwa 99% cyangwa 100% yabagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu ntambuko y'igihe cy'ubuye rigomeza imfuruka bazoba ari abakomoka mu baheburayo, kandi ibyo birashoboka no kugeza ku 100%. nk'uko byatangajwe haramenyekanishijwe yuko muri Brazil ifise nka miliyoni 75 z'abakomoka mu baheburayo, aribo benshi muri bo batazi yuko ari abakomoka mu baheburayo, kandi igice kinini muri bo kiri hagati mu iyobokamana ry'abakristo nk'abizera Kristo. nuko rero ikintu gikomeye cyane Imana iragifise kugira ngo igikore cyangwa iriko iragikora muri Amerika Latine ndetse na Karayibe. nuko rero mu ntambuko ya nyuma y'ishinga ry'umwami Yesu Kristo ihwanye n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu gihe cyahera cyane, Kristo aba ariko aragaragaza mu ishengero ryiwe ibiri mu ngoro yo mu ijuru, nk'uko mu ihanga ry'abaheburayo mu ihema ryubatswe na Mose ndetse no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo yari ishusho n'ingero igitutu cy'ingoro yo mu ijuru. ubu rero Kristo ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'umuhemu, mu yandi majambo n'ingoro yo mu buryo bw'umuhemu ihwanye n'ingoro yo mu ijuru, kandi mu yandi majambo abo bantu bari abo nabo mu ngoro yo mu ijuru. Ivyo ni ibintu byo mu ijuru nyene, byo nyene nivyo bigaragara mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aribo bogejwe bacungwa n'amaraso ya Kristo nka vya bimazi vy'impongano, nk'ikimazi cy'impongano cyakozwe ku musaraba Karavariyo. rero ivyo ibintu vyo mu ijuru birezwa cyane kuruta ikimazi cy'ibikoko, kuko ikimazi nyamukuru ni ikimazi cya Kristo umucunguzi wacu. nibwo ivyo turabisanga mu byashuri igice cya 4 umurongo umurongo 4 en adelante dice, umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati, reka dusome dore ku murongo wa mbere havuga hati, hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru urugi guguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambarira riti, duguze hano nkwerekeye ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ibyo. ako kanya mba muri mpemu, kandi mbona intebe iteretse mu ijuru, mbona n'uyivyagiye ko warabyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umuni w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'ikitwa semaragido. iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicaye ko bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo by'izahabu. rero aha ni mu ngoro yo mu ijuru, imbere y'intebe hari abo bakuru 24. nuko rero abo bari mu ngoro yo mu ijuru, rero hari intebe 24, kandi abo n'abakuru 12 byongeye n'intumwa 12 z'umwami. havuyemo Yuda Iskariyoti, kubera yuko we agurisha umugisha we yari afise, yarawugurishije. mbe yawugurishije ifeza zingahe ga Migeri? ifeza 30. nka Yesawu yawugurishije ku isahani imwe y'ibiharage, yaragurishije umugisha w'ubufura. rero turashobora kubona yuko ivyo bigaragara ngaha ku isi, ivyo biri mu ijuru. intebe 24 hamwe n'abakuru 24 bagaragara mu bakuru 12 ndetse n'intumwa 12, kuko Imana yari
hagati muri kristo iriko iragaragaza ibiri mu ijuru byose mu ngoro yo mu ijuru iriko irabigaragaza mu biremwa abantu. Ubu rero tubandanye dusoma, haravuga kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imirabyo n'amajwi n'imituragaro, kandi imuri indwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe, nizo mpwemu ndwi z'Imana. Ubu rero impwemu ndwi z'Imana n'amatara ndwi y'umuriro ari imbere, ari ngaho imbere y'intebe. Rero ayo matara ndwi y'umuriro arigaragaza mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu bihe indwi by'ishengero, aho hakomeje kuba hari intumwa yatumwe n'Imana, ariwe muri we haba hari impwemu ya Kristo yigaragaje. Mu yandi majambo, igitereko kw'amatara hamwe n'ayo matara ndwi byakomeje kuba biriko birashikirizwa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi icyo gitereko kw'amatara namba si igishushanyo canke ahubwo buri tara ryose rishushanya, buri gitereko kw'amatara cyose gishushanya buri tara hamwe n'urutambi rwa buri tara rushushanya buri ntumwa yaka umuriro wa mpwemu yera. Kandi ngaho niho hari impwemu ya Kristo yigaragaje muri buri ntumwa. Mu byahishuriwe igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga hati, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi igira ize biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Bure turashobora kubona impwemu ndwi ziri imbere y'intebe, arizo zishushanya mu matara ndwi y'umuriro. Rero mu byahishuriwe igice cya 5 umurongo wa 6 haravuga ngo mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati ya ba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwamaza ija mw'isi yose. Ubu rero ngaha amaso ndwi ari ku mahembe ndwi ni mpwemu ndwi z'Imana ariyo zizunguruka mw'isi yose. Buri mumarayika ntumwa yaba arimwo mpwemu yera ariko arakora ubukozi buhwanye na buri gihe. Ubu rero ayo maso ndwi ari ku mahembe ndwi, amahembe ndwi y'umwagazi w'intama. Ayo mahembe ndwi ni ibihe indwi by'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ariko mu nyuma umwagazi w'intama ufise amahembe ndwi n'amaso yayo. Ubu rero hari amaso abiri mu ruhanga rwayo, ari ashushanya iki? Abasigo babiri bama bari imbere yo kugaragara k'umwami, aribo bashushanya ibiti bibiri by'umwelayo, kandi byongeye bashushanya amashami abiri y'umwelayo. Rero turabona yuko ivyo byose byakomeje kuba biriko birigaragariza mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho bicika ukuri hagati mu biremwa abantu abari mu ijuru. Kandi mu yandi majambo, iyo niyo ngoro itunganye iyo Kristo yakomeje kuba ariko arubaka. Ari yakomeje kuba ariko aracikamwo umubiri, arigaragarizamwo, ariko aragaragarizamwo ibyo byose biri mu ijuru. Rero kuba haramaze kurangira ibihe intambuko ndwi canke ibihe indwi by'ishengero, amatara ndwi y'umuriro y'igitereko kw'amatara, hasigaye imyelayo ibiri, amashami abiri y'imyelayo. Rero kuba biciye ariyo ashushanya mpwemu yera, mwebwe murayibona. Mpwemu yera ubwiwe yakomeje kuba ari mu bihe, ni ya mpwemu nyene yera ariyo iri ngaha mu myelayo ibiri ndetse n'amashami abiri y'imyelayo. Iyo mpwemu nyene yera
ariyo yakomeje kuba iriko irasuka mu ishenga ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'igitereko k'amatara ayo matara ndwi ni mpwemu yera ari mu myelayo ibiri ndetse no mu mashami abiri y'umwelayo. Nuko rero ni igice cy'ikibanza cy'ahera cyane ahazoba iyo myelayo ibiri igaragaye ku munsi w'iherezo. Umuvugisha wa Mose yarubatse ingoro, nuko mu nyuma yarubatse ihema, nuko mu nyuma Salomo yarubatse ingoro, kandi mu ngoro hashyizwe abakerubi babiri b'ibiti by'umwelayo basize zahabu hamwe n'amashami amababa yabo yagutse, rimwe ibaba rimwe rikora ku rindi ndetse irindi rikora ku rindi. Nuko mu nyuma abakerubi hamwe n'irindi bara rifatanira hagati ndetse n'undi mukerubi afise irindi baba, ayo mababa agahura ari abiri, kandi ngaho hariho umutemere w'ihongerero, kandi vyongeye aho niho hari ukugaragara kw'Imana. Kubw'ivyo aho niho Imana yagaragara hagati y'abakerubi yari hagati babiri b'abakerubi b'izahabu. Ibiti bibiri by'umwelayo, aho niho hari kugaragara kw'Imana mu nkingi y'umuriro. Mbega nihe mu gihe cy'iherezo hazoba kwigaragaza kw'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu ntambuko y'ibuye rikomeza imfuruka, ni hejuru y'igitereko k'amatara hagati y'abakerubi babiri b'izahabu. Kubw'ivyo azoba bwa mbere na mbere mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi mbega niba ninde bazomenya Mose na Eliya n'abatoranijwe ku munsi w'iherezo, kuko biciye mu butumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'iherezo aho niho hazokwegeranywa ndetse hanahamagagwa abatoranijwe ku munsi w'iherezo. Abatoranijwe mu kumva iryo jwi rirenga ry'inzamba bazotahura yuko ubwo ari ubukozi bwa Mose na Eliya, ubwo mpwemu yera azoba ariko arakora ku munsi w'iherezo, kuko nta muntu n'umwe ashobora kuvuza iryo jwi rirenga ry'inzamba kiretse mpwemu yera biciye mu bukozi bwa Mose hamwe na Eliya. Kubw'ivyo abatoranijwe bazokumva ndetse banizere, kwizera kuvuke mu bugingo bwabo, ndetse bazokwizera kandi banatahure, kuko ab'ubwenge bazotahura buri umwe mu gihe we agenewe kubamwo. Nuko rero ubukozi, ibanga ry'imyelayo ibiri yamira imbere y'umwami cyangwa imbere yo kugaragara k'umwami hariya mu ijuru, buzohinduka ukuri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo nuko buri mu ijuru. Nuko mu nyuma ubwo bukozi buzoba ngaha ku isi, kandi mu yandi majambo abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli bazoba bariko barashigikira ubwo bukozi bwa Mose na Eliya hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kubw'ivyo bazoshobora kujana nyuma ubukozi ku ihanga ry'abahura. Kubera iki? Kubera yuko umumarayika Mikaheli ni umumarayika ari kumwe n'ihanga ry'abahurayo, kandi azoba bari kumwe na n'ubu. Nta kintu na kimwe cyoshobora gukorwa hatabaye ugutanga uruhusha k'umumarayika mukuru Mikaheli ndetse n'umumarayika mukuru Gaburiyeli, kandi bo barafise igikorwa cy'ingirakamaro cyane hagati mu ihanga ry'abaheburayo ndetse byongeye no hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero ubukozi bw'abasigo babiri bari imbere y'umwami, imbere yo kugaragara kw'Imana, buzohinduka ukuri mu ngoro yo mu mpwemu ya Yesu Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse nuko mu nyuma no hagati mu ihanga ry'abaheburayo, nk'uko bihinduka ukuri mu ijuru, mu ngoro yo mu ijuru. Igerevra William Branham bamubaza ku bijanye yuko nimba uwo Eliya ari kuzoza azoba ari mpwemu ya Eliya mu wundi muntu. We yaravuze
atazoba ari umuntu ati ndibaza yuko azoba ari umuntu wo muri kino gihe asizwe iyo mpemu. Ivyo biri ku rupapuro rw'amajana 399 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu kiespanyol. Nuko rero niba uko ariko yibaza cyangwa akizera, nuko rero mwebwe murabibona ntibizoba mu bundi buryo. Vyongeye we yaravuze ati ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso mpuzamakungu, ni ukuvuga ngo mu rwego mpuzamakungu bizokogwa bikogwe na Mose na Eliya. Mu yandi majambo Mose na Eliya niho muri Mose na Eliya niho Imana izoshitsa yerekwa ry'ihema, ni ukuvuga ngo niho izoshitsa ugukwego kwa gatatu. Kandi mu yandi majambo musi muri ubwo bukozi aho niho ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizokwakira ukwizera, ukwishurirwa kurihesha guhindurwa abatoranijweho ku munsi w'iherezo kugira ngo bajyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko ihanga ry'Abaheburayo naryo rizokwakira, rizoronka ukwizera vyongeye kugira ngo bizere Mesiya yasezeranywe, kugira ngo gutyo agaragare muri kino gihe cy'iherezo. Bizokorwa mu bukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'abasigo babiri, ubukozi bw'imyera y'ibiri. Ariho Imana izokora biciye muri mpemu wayo kubw'ineza ihanga ry'Abaheburayo ndetse no kubw'ineza vyongeye ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ibanga ry'abasigo babiri bari imbere y'Umwami, nkuko abakuru 24 ndetse n'intebe 24 bafise ibisibo ku mitwe yabo. Ivyo vyashikijwe hagati mu ngoro y'Imana ngaha ku isi, hagati mw'ishengero ryo mw'isezerano rya kera ndetse no mw'isezerano rishasha. Vyongeye ibanga ry'amatara ndwi, ivyo navyo birashitswa bikagaragazwa muri buri gihe cy'ishengero mu kugaragara kwa mwemu w'Imana muri buri ntumwa. Ubu rero mbega n'iki ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ndetse n'ihanga ry'Abaheburayo rishikaje kugira ngo bishitswe nk'uko bihwanye n'ibiri mw'ijuru. Abasigo babiri bama bari imbere y'Imana nyene isi yose. Ivyo vyasezeranywe muri kino gihe cy'iherezo. Kubw'ivyo muri Malaki igice cya 4 haratubwira, haravuga ati umve ngira nzobarungikira umuvugishwa n'Imana Eliya mbere y'uko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba ushika. Imana giramaze kurungika ubukozi bwa Eliya mu ncuro 4 zarenganye: Eliya w'itishubi, Elisa, Yohana ndetse no muri Reverend Branham. Kandi ibyo byose ariko muri kino gihe cy'iherezo azokwigaragaza mu ncuro yiwe ya gatanu, kandi iyo azoba ari incuro ya nyuma aho ubukozi bwa Eliya buzokwigaragaza. kandi muri uko kugaragara azobandanya muri Isirayeli, kandi ubwo bukozi buzobandanya n'ibihe bidashira. Nuko rero turiko turaba mu gihe gikomeye cyane kuruta ibindi bihe byose, igihe cy'ubukozi bw'abasigo babiri bama bari imbere y'Umwami, aho ubwo bukozi bugaragara hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ndetse mu nyuma no hagati mu ihanga ry'Abaheburayo canke mu ihanga ry'Abaheburayo rizobona ukugaragara ku bukozi bwa Eliya hamwe na Mose, aribo bazoba bafise ijwi rirenga ry'inzamba bahambwa ndetse banegeranye 144 by'Abaheburayo, 12 bya buri muryango. Nuko mu nyuma yo guhamagara ndetse bakanegeranwa, nuko nyuma yo guhamagara ndetse hakanegeranywa abatoranijwe b'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, azoba ari mpemu w'Imana, azoba ariko arakora ubwo bukozi ku munsi w'iherezo. Kubw'ivyo hazoba hari umumarayika w'Umwami Yesu Kristo, umuvugishwa ntumwa wa nyuma w'Umwami Yesu Kristo biciye muri we. Mpemu w'Imana azoba ariko arigaragaza, kandi azoba ariko arakora ubukozi bwa Eliya hamwe na Mose. Igihe Kristo yaza ngaha ku isi, aho hari ubukozi bwose, kubera yuko ubukozi bwose ni mpemu yera.
kandi mu yandi majambo aho hari umwuzuro w'ubumana, kandi mu yandi majambo umwuzuro w'ubukozi bwose. Yabaye mpwemu yera mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera, niwe yakora ubwo bukozi, kandi yaravuze biciye mu bavugishwa. Nuko mu nyuma yari no hagati muri Yesu Kristo, kandi ko niko bizogenda muri kino gihe cy'iherezo. Wa wundi mpamvu yabaye mu isezerano rya kera muri Yesu, ndetse no mu ntumwa, ndetse no muri buri ntumwa ya buri gihe, ndetse hagati mu ishingiro ry'umwami Yesu Kristo. Azoba ari mu gihe cy'iherezo mu ishingiro ry'umwami Yesu Kristo, ariko aratuvugisha bundi bushasha, ariko aratuvugisha iyindi ncuro. Kandi iryo jwi, ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo biciye muri mpwemu yera, azoba ari ijwi rizonyiganyiza atari isi gusa, ahubwo n'amajuru byongeye. Azoba ari ijwi ry'Imana biciye muri mpwemu yera, ariko aratuvugisha biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya. Kandi iryo ni ijwi ariryo rizogira ubutumwa buzonyiganyiza amajuru ndetse n'isi. Kandi iryo ni ijwi rizovuga ubutumwa, ritangaze, rivuge, utangaze umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Kandi iryo ni ijwi ry'Imana ku munsi w'iherezo, ijwi ry'Imana biciye muri mpwemu yera, ndetse no mu basigwa babiri bama bari imbere y'Imana, imbere y'umwami. Twabonye ibanga ry'imyera y'ibiri, abasigwa babiri bari imbere y'umwami, imbere y'umwami nyene isi yose. Nuko rero turi mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose. Vyongeye ni igihe ciza kuruta ibindi bihe byose. Utazoba ariko arafasha, azoba ariko ararogoya. Ivyo nivyo Kristo yavuze igihe yavuga tudateranya nanje arasanzaza. Ni kuvuga ngo utazoba ariko arafasha, atazoba ariko arakora, ni kuvuga ngo azoba ariko ararogoya, azoba ariko arasanzaza, kandi mu yandi majambo azoba ariko arakora igikorwa kibi. Utazoba ariko arafasha, utazoba ariko aregeranya akora. Kandi iki ni igihe cyo kwegeranya, kwimbura ivyamwa, kwimbura ingano z'umwami, abatoranijwe b'umwami mu mubiri w'ibanga wa Kristo, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka mu kibanza cyahera cyane. Nuko rero ntituriko turasanzaza, ahubwo turiko turegeranya muri kino gihe cy'iherezo, kubera yuko iki ni igihe cy'ubukozi bw'abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara k'umwami, aho bagaragarira mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kandi ab'ubwenge bazobibona, kandi bazonatahura, bazizera, kandi bo bazonezerwa. Bazoba bariko barafasha bakorana n'abasigwa babiri, ubukozi bw'abasigwa babiri, imyera y'ibiri yasezeranwe kugira ngo ibe ngaha ku isi hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nuko mu nyuma ibe no hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Revera William Branham avuga yuko hazoba ikintu arico kizogira ingaruka kuri Israeli, kizonyiganyiza Isirayeli, ndetse kinyiganyize n'isi nzima. Kandi yaravuze ati, ndizera kazoba ari umuvugishwa, ari wazoja muri Isirayeli. Mugenzure, mubere maso ivyo, kubera yuko igihe ivyo bizoba, kandi bo bazokwakira uwo muvugishwa. Nuko twamaze gushika kw'iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu, twamaze gushika kw'iherezo ry'ubucunguzi. Vuba cyane hazorangira ishengero ry'umwami Yesu Kristo, igihe hazorangira, igihe nuko gutyo igihe cy'ubucunguzi n'ikizoba kikiriho ukundi. Ivyo nivyo bivugwa mu vyahishuriwe igice c'icumi, igihe umumarayika aduza akiriza amaboko yiwe kw'ijuru. Kristo arahira ibihe bitazoshira, ati igihe ntikikiriho ukundi. Ni ukuvuga ngo igihe cy'ubucunguzi, igihe c'ikiringo
igihe cy'ikiringo cy'ubuntu namba niki kizoba kikiriho ukundi. Kristo ntashobora kuva ku ntebe ya data kugeza hatuzuye ishengero ryiwe, ni ukuvuga ngo kugeza hadacunguwe uwatoranijwe wa nyuma. Kubw'iyo mpamvu turakora mu kigo cya Kristo tujyana ubutumwa bwa Kristo mu bihugu byose kugira ngo Kristo yegeranye abatoranijwe biwe bo mu ishengero ryiwe, abashyire mu ishengero ryiwe. Nuko gutyo bagume bacunguwe kandi bagume indani mu bwami bw'Imana, bavutse bundi bushasha. Nuko rero mubandanye mukora mu gikorwa cya Kristo, muzi yuko ibikorwa byacu mu mwami atari iby'imfa gusa, kandi tuzi yuko dushikaje agahe gatoya ko gukora mu gikorwa cy'umwami. Twamaze kugera ku iherezo, ntituzi igihe hazorangira igikorwa cyacu, ntituzi igihe tuzohindurwa, ariko ntihabura igihe kinini. Nuko rero dukore vyinshi kuruta ibyo twifuza gukora muri kino gihe cy'ejo, ko mu nyuma hazorangira igihe, kandi uwakoze azoronka impera yiwe. Nuko mu nyuma igihe tuzoba twamaze guhindurwa ngaho, uhereye ngaho namba ntihazoharugwa ibikorwa, kuko tuzoba twahinduwe. Ubu rero dutegerezwa kwihata tugakora, kuko turakunda Kristo, nuko tugakora mu rukundo mu gikorwa cya Kristo. Ubu rero icyo gikorwa aho niho biharugwa. Nuko rero mubandanye mukora mu gikorwa cya Kristo hamwe n'urukundo rw'Imana, kandi dusobanukiwe dutahuye ibanga ry'abasigwa babiri bama bari imbere y'umwami nyine isi yose. Kuri jewe wabaye umugisha ukomeye kuba kumwe na mwebwe muri uyu mwanya. Ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'abasigwa babiri bama bari imbere y'umwami nyine isi yose. Murakoze cyane bwo gutega amatwi mwitonze, na hejo mugikorane cy'ejo ejo aho twiteze imigisha myinshi ikomotse ku Mana. Imana irafise imigisha myinshi muri kino gihe cy'iherezo, mu ishengero ryayo mu gihe cy'ibuye rigumye furuka. Ni vyiza ese Imana yobandanya kubahezagira mwebwe mwese. Ndasiga hamwe namwe bundi bushasha mukwiza butumwa Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye musengere cyane igikorane cy'ejo, kugira ngo Imana yigaragaze cyane rwose kandi ituganirize cyane ubugingo bwacu, kandi byongeye ihamagara ndetse inegeranya abaturanijwe babura, kugira ngo bahamagarwe ndetse banashigwe mu bwami bwa Kristo. Ni vyiza ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda mwebwe mwese. Murakoze cyane.